Amahoro y'Imana abane namwe bakunzi muriko murakurikirana imboneshakure yacu ya BTV nakandi karyo ko kubashikiriza amakuru mu Kirundi kuri uyu mugoroba na makuru duhera ku ngingo nkuru ziyagize ngo hagiye kubakwa ibisagara moderne ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi na cane bikazokubakwa mu ntara za Kirundo hamwe na Cankuzo na Ruyigi. Ivyo bisagara bita village moderne bikazokwakira abarundi bahungutse hamwe na bantaho nikora. Ivyo vyavugiwe mu nama yatunganijwe kuri uyu wa kabiri n'ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu. Ariko kandi abajejwe gutunganya ibiteramo mu Burundi kuri uyu wa kabiri nabo nyene bagize inama yo kurabira hamwe ukuntu ico gisata cyo gutunganya ibiteramo cifashe muri kino gihe aho hari kiza ca COVID-19. Turaza kubikurikirana mu idonido y'amakuru yacu twabateguriye. Kaze. Turongeye kubaramutsa tubahanye ikaze kugira ngo mukurikirane idonido y'amakuru twabateguriye kuri uyu munsi ngaha kuri BTV. Ngo hagiye kubakwa ibisagara bidasanzwe mu ntara za Kirundo, Cankuzo na Ruyigi, ivyo bita village moderne. Ivyo bisagara bikazokwakira abarundi bahungutse hamwe n'abanaho nikora. Ni vyavugiwe mu ruganda rwatunganijwe n'ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu kuri uyu wa kabiri, nkuko twateguriwe iyo nkuru na mugenzi wacu Desire Sindihebura. Muri iyo nama yo kurabira hamwe umugambi wo kubaka ibisagara bito bito vyo ku mitumba bizoba bijejwe kwakira abahungutse canke abatishoboye mu Burundi, umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano Gervain Ndirakobuca yavuze ko biri mu migambi leta ifise iteganya kurangura muri wa mugambi w'iterambere w'ibihumbi 2018 ushira ibihumbi 2027. Umuyobozi mukuru w'igisata ca leta kijejwe guteza imbere amakomine fonike yerekanye ko mu vyigwa bakoze bafatiye ku ntara zimaze kwakira abahunguka benshi kurusha izindi. Izo nazo akaba ari Kirundo, Cankuzo hamwe na Ruyigi. Mu gihe abafashe amajambo bose bashikiriza amakenga ku kugene abo bahunguka canke abantu nikora bazotorwa, umushikiranganje Gervain Ndirakobuca yabahumurije. Je voulais prendre cette occasion pour rassurer nos partenaires techniques et financiers que le gouvernement continuera à collaborer avec nos partenaires. Nagira mfata kakanya mpumurize abo turiko turakorana muri umugambi mu buryo ubu na buriya ko tuzogerageza abene gihugu barabwa n'uyu mugambi bazoba babikwiriye. Ndabahumurije nta munyagihugu azova mu ntari yica nkiriya. Leta iriho kugira umugambi uje mu ngiro, kandi abene gihugu bategerezwa kuba hafi y'amatongo yabo. Que ce programme réussisse et que la population soit installée tout près de leurs propriétés. Muri izo ntara zitatu bategekanya kubaka inzu zigera ku 916 zizoba zigenewe kwakira abantu 4580, zikazotwara amafaranga arenga imiliyaridi 29 n'imiliyoni 596, amafaranga azova muri leta, PNUD, OCHA hamwe na HCR. Arakenuye mugenzi wacu Desire Sindihebura kuri iyo nkuru ya duteguriye. Ngo abantu batunganya imanza z'abigeme bagira baje gushinga izabo hamwe n'abavyeyi bagira bibaruke arivyo bita bride shower hamwe na baby shower barakwiye kwikubita agashi, kuko ngo ivyo bikorwa naho hari ibikorwa vy'urukundo
ngo birafise uruhaze twinshi nkuko vyashikirijwe n'umuvyeyi Alice Manisha yari kuri mikro ya mugenzi wacu Arlette Mugisha. Brad cyane bazwara igihe bategura mariage kugira ngo bamufashe. Birafise avantage na desavantage. Ciza nuko umuntu yumva ko akunzwe. Abagenzi biyegeranije bazanye utuhafaranga twabo bariko baraguterera kuko umva uko baba benshi niko biba vyinshi. Baby shower nuko bakaguha utuntu wumva umengo bakwiyumviriye ko nta muntu adakunda ko umuntu amwitaho. Aho hambere twebwe nta watura tunezwe kuko ntibahari bwa biyotera mbere gushikaho abantu bumva umengo birakenewe ko umuntu agirira ikintu wundi. Sauf ko maze igihe numva ama commentaire ibintu bavuga ko bibi ugasanga nk'iyo brad shower yajemwo umuntu yifuza ujya muntu wawe ashavura urwo rukundo aje c'est pas évident ko azanywe n'ineza ashobora kuba azanywe n'ikindi ashobora aje no kukuruga ko ubonye uburozi umengo ni ikintu kigezweho. Hariho n'indi côté négatif maze kumva bavuga ko abakobwa des fois bashaka akantu ko gufitina hageze kugira mariage agaca yirekereza agaca panga abagenzi biwe aza ko abantu bakwiye kwikubita agasha agaca haza n'ikindi ico ca baby shower wowe ukabona baraje ari benshi muri abo baje ntiwatoyemwe abazi hari abaze batari abana beza kaza atanezerewe iyo nda yawe ugaca usanga hageze kuvyara ntivyagenze neza kubera iki hari akantu katagenze neza nyene. Gutegura baby shower uri karayitegura wayiyumviriye ubwa mbere raba neza ko ari umugenzi wiwe abo bantu kura contact menya neza niba ari abagenzi biwe kirazira kikaziririzwa kuja kurondera abantu parce que muzi ko afise amamoya. Hari umuntu usanga afise urukundo mu bukobwa bwiwe yarafashije abantu urokariza abo bantu yagiriye neza afitanye imigenderanire neza abari buzana zije nombre kirazira kugira abantu bategura bride shower mutazanye anda 10000 ntibikunda ntibaho uri kuri exploit abantu kamana numva umengo no babwira bashire mu rukundo gusa ikindi kintu cyose kirenze ico ni shetani bica bihindura isura bigatuma bita agaciro n'uburyo kuko cyari ikintu ciza cyane. Ibivyimba vyo mu nda canke ukuja mu butinyanka nabi ni bimwe bituma umukenyezi adasama. Ivyo bikaba bivugwa n'umuganga Innocent Irakoze asanzwe yakira abakenyezi basanzwe bafise ibibazo vyo kudasama. Reka tumukurikirane ari ku mikoro ya mugenzi wacu Ange Negrita Irakoze. Abakenyezi batera kwibaruka bituma ni vyinshi no vuga ikuru bikuru cyane cyane iyo umukenyezi afise ikibazo yaja mu kwezi nabi agasiba mu kwezi kumwe akaba yasivye hama umukenyezi akaba vyibushe uwo mukenyezi kenshi turatwibaza ko ikibazo ciwe kicerekeye ku gihimba ciwe kizana imbuto twita ovaire mu rurimi rw'igifaransa canke n'igihe aribwa cyane iyo agiye mu kwezi akiri umwana yararibwa cyane uwo mukenyezi uca twibaza ko bafise indwara twita endometriose. Ikindi mu bikuru n'igihe umukenyezi akunda kwibona ko amaberebere kuva akiri muto ukabona yafise amaberebere uwo tuba tuzi ko ikimutuma guteba gusama harimwo ivyerekeye ivy'amaberebere ico twita hyperprolactinemia. Ibindi bituma umukenyezi ateba gusama niyo afise ibivyimba mu nda ibivyimba impande ku gitereko canke indani nyene mu gitereko uwo mukenyezi ashobora guteba gusama. Ikindi gituma umukenyezi ashobora guteba gusama n'igihe afise ivyo twita hormone tugasanga ntameze neza. Ivyo tubibona umunsi wa kabiri ari mu kwezi iyo tubonye ayo hormone twita ama FSH LH adakwiye canke arengeje uwo mukenyezi acagira ikibazo twita hypogonadisme hypogonadotrope. Ivyo ni bikuru n'ahandi hari ibindi byinshi ntabaje kuvuga. Kubavura mu bisanzwe umuntu cyangwa kumuvura iyo amaze umwaka urenga atarasama canke iyo arengeje imyaka 35 kuva yubatse akaba arenza amezi 6 atarasama uwo turatangura kumuvura. Tumuvuye rero tumuvura amezi 6 dukoresha ibinini bitandukanye hama cane hari ibikomeye kurusha ibindi
turaraba ivyo tumuha, ivyo tumenya umunsi wa kabiri ari mu kwezi uwo mukenyezi. Iyo amaze amezi 6 afata ivyo binini tukabona ntiyasamye, mu bisanzwe uwo mukenyezi yarakwiye kuja ku bindi ivyo bita insemination canke imbuto bategura bakazishira mu gihimba c'umukenyezi. Ivyo vyanse yabwiraga inshuro 6 yocaja kuco bita fecondation in vitro, navyo agiye inshuro 6. Murumva ni inshuro 6 ntawo zirenze. Mugabo ivyo sivyo dushikirako, tubanza kuraba ivyo bindi bituma turakuramo ibivyimba, tukaraba izo ngwara zindi zose baba bafise tubanza tukazikuramo. Innocente Irakoze asanzwe yakira abakenyezi bafise ibibazo vyo kudasama. Kurabira hamwe ingene igisata cyo gutunganya ibiteramo ngaha mu Burundi uko cifashe muri kino gihe ca cikiza ca COVID-19 nico catunganije uruganda rwahuje abajeje gutunganya ibiteramo ngaha mu Burundi kuri uyu wa kabiri, nkuko vyashikirijwe na Clovis Blaise kuri Ciza asanzwe ari umwe mu batunganya ibiteramo ngaha mu Burundi. Yari kuri mikro ya mugenzi wacu Melix Mugisha, reka tumukurikirane. Inama igira kabiri mu basanzwe bakora ibiteramo hano mu Burundi mu gihugu cyose. Inama turiko turakora kugira ngo turabire hamwe ingene iki gisata cacu cokorana neza na leta ubwa mbere, aussi dushobore guhashira amategeko mashasha atugenga ivyo tugomba gukurikiza. Nabugingo muzi yuko ibiteramo bihagaritswe muri kino gihugu cacu kubera imvo twese tuzi, hama twavuga tuti rega nta kundi kuntu twashobora gukorana na leta mu kubahiriza izo ngingo zose, wanashaka tukayifasha kugira ngo dushobore kubiteza imbere twese. Ni bimwe muri byinshi turiko turavugana kugira ngo twese nibazwa ari nako karyo ka mbere turonse ko gukorana twese hamwe, ariko ubu nibaza ko ari question yo kugira ngo dushobore kumenya ese turiko dukora gute muri iyi minsi, igisata cacu cifashe gute, kiriko gikora ibiki, kiroroherejwe cyane ubuye amakoraniro y'abantu benshi mu biteramo vyahagaritswe, ntawe uriko aragira ico ateguye muri iyi mpera y'uno mwaka, ariko hamwe twogirirwa amahirwe tukabiyaga neza twicaye turashobora gutora inyishu yo tworohereza haba kuri twebwe, haba ku badutwara ndetse no ku benegihugu bose, kugira ngo naho vyoba bibe bifise amategeko, bibe bifise ukuntu biri gere, kugira ngo ntidutize umurindi ico kiza, ntitume kibandanya gifata umugwi munini w'abantu bivuye kuri twebwe. Uyo yari Clovis Blaise kuri Ciza, benshi batazira nka Rasco, asanzwe arangoye ishirahamwe rya Now Creative isanzwe ritunganya ibiteramo bitandukanye ngaha mu Burundi. Yariko aratubwira ku ntambamyi bahura nazo mu gutunganya ibiteramo na cyane muri kino gihe ca COVID-19, ndetse ni kuri iyo nkuru twabashikirije niho twarangirije ko amakuru twabateguriye kuri uyu munsi. Dushimire mwese mwashoboye kuyakurikirana, ariko kandi dushimire abariko baradufasha mu buhinga bw'ivyuma kugira ngo ano makuru abashikire atankomanzi. Dushimire n'umugwi munini wa BTV bashoboye kuja hirya no hino kugira ngo bashobore kutorokanya ano makuru kugira ngo natwe dushobore kuyabashikiriza. Turabifurije kuroranirwa n'Imana, murakoze naho gutaha.